bamwe bavuga ko atamana iriyo ariko tubwe tuvuga ko imana iriho reka tubivuge abandi nabo bamumva ngo shetani arantera ariko shetani nibazi no wariwe nakorera iyi si mubona iyi si yose igizwe n'amajuru atatu iyi si imwe tashe yasubiye Dodoma je nshanza gufata indege bararira boss ngo bamwe babwira umupotre wabo ngo fata passport zabo zihishe tubagumane muri Tanzania tabira no dufise ibikorwa mu Burundi bisunze kubona imana kuko igihe tubatumiye abari hanze tuba tubonye ivy'imana bakoresha boss samabanga biraboneka imana irankoresha kubw'ubuntu bwayo intahe ziri clair abantu baravuga bakazana ibipapuro bakize kansere abantu baravuga bakazana bakavuga ko babohotse dukora ibikorwa bya deliverance biboneka biri clair I appreciate your love. Ndishimiye urukundo rwanyu. Sinanavyiteze kamere. Mu gitondo kare mweruka kandi ngaha kunyakira cy'iminsi mike. Iki ni ikimenyetso yuko mutandambiwe. Bino bintu bituma munyibutsa kugaruka n'ingoga kuko ubona haswe kumara amezi atatu. Ndabaryoherewe rero Kristo Yesu abagirire neza. I just say I appreciate your love. Gusa numva ko atakiri novuga. J'apprécie votre amour. Ngo ngani kuri aeroport si muri ville. Bisaba imodoka kwiorganiza kugira ivyo uheba. Merci pour votre amour. Que Dieu vous bénisse. Ni kimenyetso cyuko nkorera abantu bukuri. Amen. Thank you. Imana bagirire neza. Ibyiza yampaye ngo bikorere abantu muri Tanzania bibakorere mu byo Fawcett. Murakoze cyane. Thank you. Amahoro mukozi w'Imana. Namahoro cyane. Urugendo rwagenze gute? Urugendo rwari rwiza cyane. Rwiza cyane. Kristo nukuri yatubereye umwami birarenze ibyo twavuga. Muri rusangi byagenze gute? Muri rusangi runo rugendo uraziko rukurikiranye n'urundi rugendo duherutsemo Malawi. Uyu mama twahuriye Malawi no mu apostle afise ishengero ryitwa Sinai Prophetic Ministry for All Nations. Twahuriye Malawi hama ko kuri je n'abantu baganira ndamusangamo ubuntu by'Imana burenze. Nibuka ko twagize umwanya mwisho wo gusenga burya ari igihe dusenga nitumenye n'icyo twasengeye. Tugize umwanya ukuyo gusenga okay turataha tugeze ngaguma dukomunika je n'ujya mukozi w'Imana Apostle Simon tori kumwe mu nyuma bibangombwa ko tujya gukora igikorane Dodoma aca yingiga ko twobandanya tugakora ikindi gikorane Dar es Salaam rero tumaze iminsi ishika kuri 13 bisigura ngo twakoze mu ndwi iheze ibikorane c'imisine Dodoma dukora kandi igikorane c'imisine Dar es Salaam kwabaye gukora no kujyorererwa ivyo Imana ishoboye gukora. Muri rusange tumva ko byagenze neza mbega mu Burundi hoho ni muzokoreraho turaje kugira ngo tubandanye dukora kuko n'ubundi niho muhira bisanzwe bizi ko turongoye ishengero riri mu gihugu cy'u Burundi ariko abantu barumvise kuva kera yuko ikanguro rizoba ku isi yose kandi bavuze ko iryo kanguro rizoturuka mu Burundi yuko abarundi bazotwara ubutumwa bwiza partout yuko abarundi bazovuga ubutumwa bwiza ku isi yose cyane baza ko ivyo tuko turakora ari gutera intambwe kuvy'Imana yavuze kugira ngo ukuri kwavuzwe guseruke. Yes ico ni kimwe ikindi nuko kiretse kuja hanze turazi ko dukurikirana n'abantu benshi cyane bari hanze biciye ku marezo sociaux kubera ayo marezo sociaux ari igihe usanga abantu bava hanze baza tukumva ngo abantu 10 bavuye muri Amerika baje ngo tubonane abantu 9 igihe twari Malawi twari tugiye kwiga ukuntu twotegura ico bita IVP International Visitors kugira ngo bajye ahantu hako bazande desordre batateguye igikorane bazire rimwe umuntu bikunde ko abakira kuko birumvikana ko umuntu agutelefona ngo mvuye Belgique naje kukurondera asubiye inyuma takubonye kubera iki ni waruri muri iyo programme nawe wacu ufata urundi rugendo ariko tugiye gutangura kandi gukora izo programme kiretse ko bizofasha abantu gufashwa ariko kandi ni indi nzira nziza yo guhakaza abantu mu gihugu cacu na burya byaratangiye abantu benshi baraza bagafashwa. Yes nk'abemera Kristo navuga mu Burundi bazokunguka iki? Abemera Kristo ico bunguka ca mbere nuko babizi abankurikirana nuko ubutuma ndababwira buri munsi
ari ubutumwa bubamenyesha ukuri kw'Imana, ubutumwa bubagarura ku Mana, ubutumwa bubagarurira ivyizigiro. Ico bazobandanya bunguka nuko Kristo igihe ariko aravugwa mu gihugu urimo, ukaba uri kurabona n'ibikorwa ariko arakora, nuba gusa ukivuga ngo Imana ya Aburahamu, uvuga ngo yego Imana ya Aburahamu niyo Mana ya Prophet of Jesus Joshua. Inyungu ni nyinshi iyi Imana iri muri movement, Imana iri kwirakora, kandi Imana ubwayo bijyorererwa gukorera abantu, kuko iyo abantu bakorewe bamenya kubo bakurikiye atari goyigoyi. Yego Uburundi nabwo nyene buzokunguka iki? Burundi buzokunguka vyinshi. Icya mbere iyo turiko turasenga dusengera abantu bari mu gihugu. Icya kabiri iyo turiko turigisha abantu bakava mu rumogi, abagaheba urumogi, iyo turiko turigisha abakobwa bakava mu busambanyi, imiryango ibiri irunguka, kuko igihugu kigizwe n'imiryango. Iyo imiryango iri kwiramererwa neza n'ubutabazi. Iyo turiko twigisha abagabo bagahinduka, abadamu bagahinduka, ico ni cambere, abantu baratabagwa. Icya kabiri iyo turiko turavugira ubutumwa muri kino gihugu, abadukurikirana kuri rezo sosiyo bagira igicapo gitandukanye n'amakuru atariyo, kuko umuntu aho utari wibaza ko atakiriyo. Ko ari igihe dushika kuri aeroport ngakubwira ngo buryo Burundi ari umuntu, ukaca yibaza gute baza ko ari umuntu kandi twuzuye twese tugiye. Igihe babonye amakoraniro kuri live dukora, igihe babonye bijya bikorwa, icambere iyo ni inyungu ku gihugu. Icya kabiri urazi byari barabonye ndiko ndatanga profesi ku mushinwa atazi Kirundi, yaciye atangura kurondera document agomba kuza mu Burundi. Ejo nariko nigisha ntanga profesi ku mupakistane, yanditse ko agwaye, ndamubwira amakuru yose, ndamubwira n'uyu wabo barashe, aca avuga ngo nakeneye kuza mu Burundi. Byari nariko mvugana n'umuntu mbona n'umuhinde, none ndamubwira avuga ko agomba kuza mu Burundi. N'abantu bategeza gusa gutahura yuko iyo Imana izanye movement igira inyungu nyinshi cyane mu gihugu no ku banyagihugu. Kiretse ivyo turazi ko Prophet Joshua umuhisi yari umwe mu bantu batuma Nigeria igenderwa cyane, burya 60% y'abantu bagendera Nigeria baba bagiye kuraba Prophet Joshua. Hariho Prophet Shepherd Bushiri duheruka iwe Malawi, South Africa no yakorera, bamugaruye Malawi, ministere ya tourisme ivuga ngo tourisme yongerekanye 40%, just a man. Kubera iki? Umuntu arahaguruka, abantu barakeneye Imana, burya n'umumatanyote w'Imana, kandi aho uyibonye urayirondera. Nawe burya abavyeyi bacu n'abasogokuru bacu bari bakeneye ubutabazi bwo mu isi y'imwemu, ku buryo babonye n'umufumo akomeye baramurondera, arakanura babonye Imana iri kwirakoresha umuntu bikomeye baramurondera. Rero ico ni ikintu gituma abantu benshi baza, kandi ndazi ko igeze batwo turategura ijya IVP, abantu benshi bazotangazwa n'ibizoba, kuko ubonye n'abantu bavuga ko bagomba kuza ni benshi cyane, ni inyungu. Ariko igikuru rero si ico, igikuru nuko abantu bagaruka ku Mana, kuko iyo abantu bamenye Imana yabo, iyo abantu bamaze kuba Imana yabo, bikurikirana uko ari amahoro, kuko amahoro ya mbere yera mu mutima. Iyo paranganye mu mutima ibikurikira bari vumbi. Tumenyereye baza nga mu Burundi kugira ibikorane, ariko no munsi turaronse umurundi aduserukira nuvuga mu bihugu nuvuga bibindi bibanye, mbega bisunze kugira ngo baguhamagare. Bisunze kubona Imana, kuko igihe tubatumiye abari hanze tuba tubonye ivy'Imana ibakoresha. Bosa samabanga biraboneka, Imana irankoresha kubw'ubuntu bwayo, intahe ziri clair. Abantu baravuga bakazana ibipapuro bakize kanseri, abantu baravuga bakazana bakavuga ko babohotse, dukora ibikorwa bya deliverance biboneka biri clair. Bari bakeneye ico kugira ngo bafashwe nabo nyine kuri ubwo buntu, kuko Imana itanga ubuntu kugira ngo bukorere abantu bose. Ico ni kimwe. Cya kabiri nuko abumviriza inyigisho zanje, umuntu ntiyivuga, abumviriza inyigisho bavuga ko hari ubwenge bufasha abantu. Naganatsinda iryo shengero mvuyemo, hageze aho dusezera bararira bose. Twari kumwe na Apostle Simon, we yatashe yasubiye Dodoma, je nshanza gufata indege, bararira bose. Ngo bamwe babwira umuapotre wabo ngo fata passport zabo zihishe tubagumane muri Tanzania. Tabira no dufise ibikorwa mu Burundi, kandi niho twamagariye gukora ibikorwa, donc niyo base tuzosubira kubagendera. Deja ubonyene tukiringa bariko barifuza ibindi bikorane, sivyo gusa. Murabona Covid igiye yaje niwe yahagaritse ibikorane wisanzwe, kuko igihe corona itaraza twagomba kujya gukora ibikorane muri Hollande, muri Amerika. Igihe kirageze aho ivuga butumwa rishikira abantu. Urazi kandi ubuntu twagiriwe twebwe igihe ca Covid, naho igihe ca Covid tutashoboye kuvoyaja, igihe ca corona twe twagiriwe ubuntu bwo kubandanya dusenga. Burya birivuga ngo uko iminsi bandanye ba mibi abari ko mukoranira hamwe, bisukira ngo uko twabandanije dusenga twe twabanije twakira. Ni byiza rero ko byo twakiri tubifashisha abantu. Mbega ugiye kuraba nikiye mwashoboye kwiga muri cyo gihugu mwari mwagiyemo, tugerageje kuraba amasengero mu Burundi canke
nk'ibiteramo bibera muri iki gihugu cyacu nibera muri ibyo bindi bihugu n'isheki mwizi hanini burya iyo ujabutse uba wize nibuka ko nabyeba n'igihe kimwe ugize gusa ibirometero birebire umutwe wawe uba umaze kujabuka ahantu umutwe wawe umaze kumvira byinshi kimwe mu byo twungutse turyoherwa buri munsi kubona ama organisation y'abantu turyoherwa buri munsi kubona ukuntu abantu bategura neza ivyabo nubwo turabitegura neza ariko iyo usohotse urunguka ariko kandi kiretse ivyo urazi turasenga dusengera igihugu nibukiye ndi muri Ethiopia uravye amabarabara uca wumva ko atakindi wovuga ni wovuga ngo Ethiopia ni nziza uca uvuga ngo mana barankizi ndazikeneye wacu mu izina rya Yesu so igihe cyose ubonye ikintu bibiri ivuga ngo ikintu cyose ubonesha amaso ndakiguhaye bisigura ngo nimba bibiri ivuga ko ico tubonesha amaso tugihawe turi turabarundi ibarabara sindazikeneye mu nzu yanje ariko ndazikeneye mu gihugu canje aeroport ya Ethiopia sindakeneye mu nzu yanje ndekeneye mu gihugu canje ndayiravye nk'umurundi nkayibona cha wumva ko naca natura y'ukwiza kandi vuba tuzobibona kuko Kristo no mwizigiye niki tumirira abarundi muri rusange ico ntumiriye ko abarundi muri rusange ni kimwe urukundo tubananye dukundana hama ikindi gusenga Imana burya sinzi ko mubizi mu Burundi tu mu gihugu abantu bakunda Imana ari igihe ujabuka ahantu ukabona uko babaye ukavuga kameme hariyo difference turimo tufise igihugu ciza izo kwa ndabivuga urazi iyo umuntu utaragisohokamo ubona ko ibintu byose bizimvye urashobora gusohoka ngaho ugashika ngaho ku mupaka wa Tanzania ukajusaga igitoro kigugwa fuade y'igitoro ugura ngaho Bujumbura ni double turabibonye igihe twaciye hajya urashobora gushika hanze ukabona ukuntu abantu babaye ukavuga Mana ndagushimiye cyane kubwo Burundi rero dukomeze kuvyiza dufise twirinde ibibi tudakeneye amatubeho mu Mana yacu mu bisanzwe dufite umuririmbyi umwe mu ba legenda bari muri Afrika mu gihugu cya Amerika yavuze ati iyo ndi mu ndege ndakunda guhezagirwa n'umurongo wa Bibiliya kandi nkakunda gusenga iyo ndi mu ndege mbega mwebwe gute ndi mu ndege aho ndi hose ndiga ariko ndaniyumvira ndiko ndaza ndavuga mu myamagaro yose umwamagaro wo kuba umuvugishwa ni umwamagaro usaba sensibilité y'ubwoba kuko bigusaba gutega ugutwi Imana mu buzima bwanje abantu basanzwe babizi ko nkunda gusenga no gusoma ijambo ry'Imana iyo ndi mu ndege rero nakini bandiko ndakora ndiko soma Bible eca kabiri bandiko ndasenga nakavuze reka ndakababwire kubera ko arakajokeza ko kavuga iyi si tubayemwo iyi mubona nga duhonyoye twese turemeza yuko ari ibitabonwa n'abatavyemera baremera ko bino bintu tubona no munsi bishobora kuba vyaturutse ahantu kanaka bamwe bavuga ko atamana iriyo ariko tubwe tuvuga ko Imana iriho reka tubivuge abandi nabo bamumva ngo shetani arantera ariko shetani nibazi no wariho nakorera iyi si mubona iyi si yose igizwe n'amajuru atatu iyi si imwe ijuru rya mbere na ubona kugeza aho ugarukira burya hajya ijuru y'ibicu ayinde gica ari indi espace nini cyane usiga ngo hajya sikure cyane niyo espace iracari mu parti y'ijuru rya mbere ariko kandi naho ubona gutya ari indi espace nini cyane Apollo ishobora gushikako iyo espace yose bayita ijuru rya mbere hama hejuru y'iryo juru ari ijuru rya kabiri aho rero na ahantu igihe Daniel yasenze abamarayika umareka amanutse arazibigwa kuzana inyishu ngaha ku isi niryo juru rya kabiri niho haba abadayimoni niho haba kuzimu hama hejuru y'iryo ari ijuru rya gatatu aho Imana iba igihe ndi hejuru ndasenga ndavuga Mana ndagushimiye ndasenze ko ndi ngaha muri kino gicu ndatuye umuriro wawe abadayimoni nibamanuke ngo bashike hari nibamanuka naho bagire confusion nibashikira abo barondera hama ikindi ndabwira Mana abamareka nibaza bashike so isi imwe mu rero iragutse cyane nk'umuntu rero n'amanimba buri munsi ndondera buri munsi ntahura buri munsi ivyo isi imwe mu iri minyigisho ntanga buri munsi nizo mwisi imwe mu I just enjoy to pray iyo ndi hejuru ndasenga umuntu ararengana agasanga tarababa terero prayer ego tugushimire cyane nuvuga mukozi w'Imana murakoze cyane yes kumbure akajambo gatubwiye abarundi I love you Imana ibahezagire cyane amen